Hi. Babarundi rero sha bamwe twama twumva bagiye guca master biciye mu mugambi wa Chevening. Bamwe muri bo twabaronse. Kibazo ca mbere nico nyene namwe muko muribaza. None uwo mugambi boba bawumenye gute? Programme ya Chevening jewe natanguye kuyimenya mu 2015 aho hariho umugenzi wanje umwe niwe nabonye yanditse kuri Facebook avuga yuko agiye kugira amashuri ya master mu Bwongereza. Hanyuma rero niho nashoboye kumubaza ati ugiye kwirihira wowe ubwawe wenyene cankwe n'umuntu agufashije. Hanyuma carambwira ati hariho urutonde cankwe programme yitwa Chevening niyo yashoboye gusabamwo ararungika dossier yiwe hanyuma baramucagura hanyuma cagenda kwiga mu Bwongereza niho nayimenye jewe. Chevening nayimenye muri 2016 kuko ico gihe narahuye n'umuntu yayiciyemwo n'umuntu twahuriye mu yindi programme nyene yivyerekeye gutera imbere kw'abajene. Hanyuma umwe mu bo twari turi kumwe rero yari yarize mu Bwongereza biciye muri Chevening. Hanyuma kuganira nawe bintera kumenya no gushaka cane gose nanje kurondera ayo mahigwe. Programme ya Chevening nayimenye mu 2015 bwari ubwa mbere je mu Burundi. Nari maze iminsi cyane ndondera ama bourse ubufasha bwo ushobora kuja kwiga kubandanya mu kaminuza, kandi nashaka cyane ko navuga nti ko nize mu Gifaransa ngaha imyaka yose nika ndabe kumbure kwiga mu Congereza uko byo bimeze canke kuba mu gihugu bafise umuco w'icongereza atari w'igifaransa ndabukuntu byo bimeze ndabiye ku muco w'ikintu na jena nifise nyene. Amara mu 2015 ahubwo natanguye gufata yindi master muri Université y'u Burundi. Hanyuma muri ico gihe nyene ndiko ndayiheza nca mbona kuri Facebook bagize umuntu agize post aho kitanguye yagizwe mbere n'umuntu twari kumwe twiganye muri secondaire. Cyambara bishize ko ndamwandikira nti woba ubizi ko iki, arambwira ati byatanguye buke nca ndaja kuri site yabo ndasoma ibikenewe byose amamera ngaho onye gushika. Irega bwa wundi hariho abantu bazi gukoresha internet neza.